Reka twibananiritse na Miro team. Amufuse ndabishize no muri contract ndabihevye. N'uyu mwaka 2019 ndawufuse. N'uyu ariko amfatira indirimbo ndamufuse ndabishize no muri contract ndabihevye. Ariko ame project sinzi ko yabishizemo inzigo vraiment. Reka twibananiritse. Umuntu yaciye afuta no producteur. Reka twibananiritse na Miro team. Yes, Miro team abanditse indirimbo Go. Baherutse kuronga management ishasha ya Nico Media ni Simbizi hamwe na Nick. N'amakwafe. Ariko d'abord imbere ko tubakira ndashaka akaririmbo ndagatura abantu bose ariko barumviriza hit connection. Ariko ntubafute. Oya sindabafute. Diza bina. Ajya yacha hetsa akavuga ati na Israel ndamufuse. Yaradufuse. Aba DJ bose ngo yarabafuse. Kazima tabavuza amazina y'ababwira ngo abategura ibiteramo ni babandi nyene ngo ndabafuse ngo ya stage ngo ni imwe nyene yandi ko Alberic ngo ndayifuse nuko nyene kubera bafise akanote bategereza kubitegura. Yes, nuko bimeze ni Buja FM, ni Hit Connection, ni the number one saga station in our country, the sound of Burundi, la meilleure des stations. Of course, you can call me Ami Pro, the MC, the command DJ Israel, Jola Mafia, Jola Capulco, Dola Solvia, Del Piaro, Chuba Hero. Yes, amena Marvin Lee Arakaza. Listen, this song indirimbo yitwa Go, ni indirimbo yo mugwi Miro team. Baherutse kuronga management ishasha, management ya Nico Media. Sikiliza wewe, Miro team, twaje. Twende. Go. Muruko nifata, ubonye chanshaka gufata. Hepfo bikanyanga, mwumva shaka kugufumbata. Oh. Take my heart and carry go. Where you go is I want to go. I want to go. Child, girl, you so fire. Mwili yellow papaya. Shake your bamba. Oh no, don't retire. Listen. Girl, you so fire. Listen. Mwili yellow papaya. Sunday. Shake your bamba. Oh Miro no, team. don't retire. Go. Let's go. I say go. Question. Kunyegera mukobwa mwiza nije bakubwiye nivyo ujya nukuri nije capitaine nije attaquant Darling sawa Tangiza saido nerura sama Lion 10 Nick Chendagema Hera na ushimbere ni nyuma sinduha Your sexy shape drive me higher Sunday You make me wanna listen back girl feel so fire Suka kwa mazi shaka guhora kabumba Kora umuti mvura mera muganga Benda ndendwa nshira hasi ibiganza Jegeza batama bateshibanga Smoke me rock a rasta Abikore ngumu master Ndumuduguru mu driver Injiza vitensi shika niyu shaka girl Sunday Take my heart and carry go. Go. Where you go is I want to go. I want to go. Child, girl, you so fire. Mwili yellow papaya. Shake your bamba. Oh no, don't retire. Wow. Girl, you so fire. Listen. Mwili yellow papaya. Shake your bamba. Oh no, don't retire. Go. Yes, you need Miro team. I say go. Question Candy. I say Go. Say Shaki Unama.
canke ingarama Karama bikore ndabe unama bikore ndore Karama shaka inyunama canke ingarama Karama. bikore ndore shekeza nseke This was an original balloon done boys bombo clat on this one. It's a MirroR team. Mes chers amis, wari kurumviriza Buja FM, wari kurumviriza the number one saga station in our country, the sound of Burundi. Today muri Hit Connection, turi kumwe na wa mugwi abanditse indirimbo tuza ndoroshe ukimye nyemeza n'izindi nyinshi n'umugwi MirroR team. Nyuma y'igihe kinini batariko baragaragara muri career ya music y'u Burundi, baragarutse kandi inguvu zishasha, baraberewe cyane kandi cyane. Mes chers amis, ndaza guhera kuri Nick canke Simbizi, reka mbere kuri mugufi gusumba uhundi. Karibu sana mzee. This is an original balloon done boys bombo clat on this one. This is a MirroR team driving. Yeah. Ico kinavuze ni kiganda, ariko reka tuje mu kiganda. Sebo wagamba ki? Na kigandazi. Meze neza ariko Ganik. Meze neza cyane. Welcome muri Buja FM. Welcome. Thank you very much. Bro, wallahi narinda bakumbuye sana. Ntubizi twebwe rero. Uzi ikintu kimwe? Yeah. Igihe nashaka gushira kuri Instagram yanje, mvuga ko tuza kuba turi kumwe live. Hari umudada yaciye anyandikira ngo ubabwire ko ndabakunda. natwe turamukunda Twe tumukunda cyane. Sasa mwahora mu majim ko mwaje muri ababogara gusumba. oya nyene mu mwanya tuba tumaze tuba turiko turitegura mu mpande zose. Simbizi. Umeze utega amani. Ameze neza cyane. Mubakijijwe nurimwo. Twari dukijijwe kuva kera n'ubu turacyakijijwe mutamu. Ubu ariko ntiwigeze. Oya tuje umuntu abafise umuntu wese ko ameze umwe ashobora kuvuga ati ndakijijwe mfashe inzira ndabikora kunuku jemba nkijijwe kandi nkabanda. Yes ariko kijya gihe cyose mwari mumaze mutariko murakora abantu bariko bari bazibazo byinshi mwari he. Bon umwe ngira arivugira jewe sinari bon je bwa mbere. Oya MirroR team muri umwe none si MirroR team. Twari ngaye Jenny nshatse kwivugira kubera ko Jenny sinari hafi nari nyuma y'igihugu gatoyi. Yego abandi bari ngaha nyene ntivya bon ni circonstances z'ubuzima no circonstances zo kudakora umuziki mwiza twashaka zari zidufatiriye. Yes ariko mugarutse muri babiri mwari bane. Abandi ubwa mbere mwatangiye muri batanu. Landry aravamwe. Musigara muri bane. MirroR aragenda ariko aragaruka. Dizzy aragenda akagirire musigara muri batatu. MirroR asubira muri career solo ariko yita MirroR MirroR team, ariko no munsi mugarutse muri management nshasha ya Nico Media muri babiri. Abandi bari he? Abandi bose nibaza ko mu kugenda kwabo vyagumye bivugwa. Landry Gateka yara MirroR niwe bisigaye gusa. MirroR nawe tuza gusinyana ni Media twaramubwiye mugabo dusanga yaramaze gukora indirimbo projet hafi zitatu. Yarafise abantu bamufashije mu gukora izo projet. Wewe yatubwiye ko yanse guhemuka. En fait hari abantu bariko baramufasha muri carrière solo. Avuga ati jewe rero ibintu ndabihevye nkasubira muri team bariko baramfasha ndumwe noba mpemutse cyane. Yanse guhemukira ba bantu bamufashije ari wenyene. Avuga ko yanse guhemuka aduha imigisha n'imihezagiro yo afise hama natwe tumuye ivyacu ati kora natwe atureke dukore. Indirimbo yanyu go niyo ndirimbo yanyu musohoye ubwa mbere kuva mwinjiye muri management yanyu shasha ya Nico Media. Byagenze gutogira ngo mwinjiye muri management yanyu shasha mwibaza yuko babagomwiki yese mugiye gukorana ikiringo kingana gute muzokungu kiki na nyari yari yo management ya mbere mwinjiyemwo apa yuko kera mwakorana na Grand Pictures ariko ari partnership. Nibaza yuko baratugomwe bari bamaze kubona ibikorwa tuba tumaze gukora avant. Baravuga ati aba bantu ko bigenda kose talent yabo ntiyogenda amazima yo ngo gutyo niho bace bafata iyo ntuze umwanzuro wo kushobora kudufata mu mugongo. Hanyuma ibintu dushobora kungukamwo ni byinshi kubera nimba twarashobora gukora bijya tukagera hajya ata management dufise abantu twavuga ko barabagenzi inshuti n'imiryango badushigikira ariko ari ibintu biri official turi muri management ya Nico Media. Nibaza yuko ibikorwa bizoza birutira ivyo twakora kijya gihe.
ico gihe cyose mwamaze mutariko murakora music ico mibaze yuko mwatakaje n'igiki mwico gihe ico twatakaje nuko harabuze contact yacu ya MirroR team hamwe n'abafans ariko kurundi ruhande novuga yuko twungutse kubera twagumye dukora nubwo bitagaragara twarandika twarabandanya amatravail ari nayo mpamvu kugaruka indirimbo tuje gutanga go murumva yuko tutari twicaye ico gihe cyose twarashoboye kwiadapta mu mwanya abandi barimwo kandi hari hacimaze igihe tutari ico gihe cyose mwari mumaze mutariko murakora babakunzi banyu mwibaza yuko mwashoboye kubagarda canke mwarabataye baragenda nibaza ko ataho baja burya umukunzi nyawe ntaraba ngo wayumvye gatonya arashobora aragira ati ugarutse nubwo uba wagize vyagoranye gatonya biramworohera cyane gusubira ikiba gikwiye gikuru nuko uza umwemeza ukaza umukorera bimwe wamukorera cyagihe cyangwa ukarushiriza nta kibuza yuko agaruka handi indirimbo irasohotse ni indirimbo mwise go feedback imeze gute no ndirimbo mu bantu feedback y'indirimbo ni nziza cyane twararyohewe cyane kubera uri kuragerageza kumviriza hajya abajya abantu baba bakwegereye n'abandi bantu usanga mutazinanye bakagerageza kugira comment k'iyo ndirimbo bavuga ati kuba tubazi muri bane ubu muri babiri twari tuzi yuko bizohava bigorana ariko baratubwira ati ahubwo mwaje musumvya uko mwakora kijya gihe banadutera n'intege urumva feedback ni nziza cyane ahasigaye nuko indirimbo ibandanya iba pushed ironka promotion kugira ishobore gushikira neza abanyagihugu Yesu n'umugwi MirroR team abanditsi b'indirimbo go bashe kuza mu bwami bw'isamirizi Buja FM the number one soga station in our country the sound of Burundi la meilleure des stations ariko ndabona mugenzi wanje nawe nyene afise utubazo tubiri canke dutatu two kubaza uno mugwi MirroR team so tubaza ahubwo no kubakeza no kuba courage kuko ntivyoroshe mwari muri batanu mukaba musigaye muri babiri mukaba muko murakora nishaka nibaza yuko muzokomeze cyane nk'abariko baratwumviriza ari witwa Korikiza Clovis munsi kwizina rya Hasco ati MirroR team ndabafana sana. Merci beaucoup Hasco. Hasco tegura ibiteramo ndakeneye kubona mu MirroR team ibiteramo bya. Urakoze kutuvugira cyane. It's a MirroR team. 75 10 75 10 Yes muri no minota itanu dusigane dushye kwikoresha neza mu kubakira 75 10 mugihe mwamaze mutariko murasohora indirimbo umuziki Burundi warahindutse canke wagumye ari wa wundi nyene MirroR team ugitangura kuri za ukime ndoroshe tuzana izindi umuziki Burundi twe tugitangura wari uryoshye cyane mugitangura wari uryoshye cyane ubu warabishe uri kurabiha cyane surtout muri tugitangura kuva tugitangura 2020 umuziki Burundi urimo akajagari kenshi mpora mnicara nkavyumvira cyane nkumva biriko biransiga urimo akajagari gutega urimo akajagari bon bantu bose isi bo abo mu media bari très négatif cyane mu kuvuga umuziki Burundi uno munsi hari icuka hagati ya Fizo na Fariaz na Sadbi nivyo abantu bose bahaye umutima uno munsi uraza ufise indirimbo iryoshe guhagarara gupresenta video nziza ukabona bon abantu ntibari attentif no kumviriza ya cacuka kiri hagati ya Fariaz na Fizo Fariaz plutôt na Sadbi impact biriko biragira ni bimwabonye kuri ahefo kuri Tokyo Business Center Bantu Boy ni bimwabonye muri Ndoto Festival ni bon abantu bari attentif yo kumviriza amajambo gusa nta bikorwa biriko biraboneka vyamaze kugabanuka cyane abantu bose naba sinzi sinovuga ngo naba negativiste mugabo nuko nyene bimeze kubera ko ibintu vyiza ntibiriko biraboneka kubera ko bihari kwavugwa cyane ibintu amajambo gusa atakazi kariko karaboneka hari indirimbo ndabafuse ya Desire P namwe yaba disinze yuko ngo yabafuse mwebwe mwavyakiriye gute nk'abo muri MirroR team twebwe ntiyo bishobora kudufuta kubera ko si ubwa mbere yatuzanye muri industry wavyakiriye gute wisanze mu MirroR team muri ni no muziki c'est qui font c'est le rap akuriko akora rap nyene agerageza kurondera ikintu aciye ku wundi c'est simple birumvikana donc kugira vume ni ukuvuga abantu kugira baciye ko gusa avuge rya zina nabo umva ko hari kugira ngo MirroR team indirimbo yiwe bashake kuyumviriza tu nta kindi isaha 10 zamaze kugera
Yes ngo numwanya wagenewe kino kiganiro bamaze kurangira Nick nahereye kuri wowe ndahera kuri Simbizi agasunika rugi iri cyo buzogira ngino ndirimbo ishobore gushikira abantu vyoroshe ironke promotion ihagije amasego tarenga 30 nagomba nshime no gushima kwanza abo twaririmbiye abafans ngene bakiriye feedback yagenze bien cyane tubasaba kandi ko bandanya badufasha indirimbo igashobora gushika kure cyane ngomba shimire kandi na TeaM Hit Connection asante nshimire kandi na Nico Media iriko irakora ibi byose kugira MirroR team ibiriko irabigenza uko uyu mwanya murakoze Nick numva yarashimye byose arabejeje mugabo ndaryohewe cyane badukurikirane ni channel ni Nico Media bagire subscribe liking abashire ko Nico TV subscribe like bagire commentaire ku bitagenda neza canke kubimeze neza cyane bagire subscribing kuri channel liking bagire na commentaire. Asante sana kwa mwaje muri Hit Connection, asante sana kwa mwaje muri Buja FM. Murakoze cyane.